Hakizimana Rishari n'ivuriro Sinayi riri muri zone Gatabo komine Kiganda niwe abanyagihugu muri iyo zone bagiriza ko afata n'ababakozi akoresha kuri iryo vuriro mu kutabaho umushahara wabo. Isoko ryacu muri zone Gatabo ryemeza ko iyo ngeso yo kudahemba abakozi ayifise kuva kera ibituma atabakozi bahamara igihe. Iryo soko ryacu rikavuga kandi ko abakozi 9 akoresha kuri iryo vuriro yiwe ubu bamaze amezi 6 badahembwa. Umukoresha yitwa Hakizimana Rishari arakoresha abakozi ntabahembe, bamwe bararambirwa bakijana akazana abandi nabo bikagenda gutyo nyene ntabahembe bakagenda hakaza abandi gutyo nta mukozi n'umwe yigera aharagama kuko nta kuntu wohateba utari kurahembwa. Inzara ikwicira mu bawe kandi witwa kuri kuratonda ku kazi. Hiraba bamwe bamaze amezi 6 batariko barahembwa. Igitangaza abanyagihugu baganiriye na RPA ngo nuko uwo mukoresha atamahera abuze yo guhemba abaforoma hamwe n'abandi bakozi bahakorera kuko kuri iryo vuriro Sinayi risanzwe atari rya leta hakorerwa ibikorwa vyinshi nko kuvura ku buntu abana batarakwiza imyaka 5, abavyeyi bipimisha imbanyi hamwe n'abaza kwibaruka, ariko amafaranga leta yishura uwo Hakizimana Rishari ayakubita mu mufuko yose ntiyibuke guhemba abakozi batarenga 9 akoresha. Ari naco gituma abo banyagihugu basaba abajejwe intwaro mu ntara ya Muramvya kwishikira kuri iryo vuriro Sinayi bagatunganiriza abo bakozi. Rero turasavye abarongoye amagara y'abantu, turasavye kandi n'abarongoye intwaro mu ntara nabo nyine barabe ukuntu bogarukira ku gateka k'aba bakozi bariko barahohoterwa bakorera ubusa badahembwa nk'uko umengo nabajabuye umwuga. Hakizimana Rishari adafise urukundo ku bakozi, atigera yiyumvira ku bakozi biwe. Kuri ivyo yagirizwa urugende rwa RPA ntitwashoboye kuronka Hakizimana Rishari n'ivuriro Sinayi kugira agire ico abivugako.